Bonjour, salut à tout le monde, bon après-midi, bivanye n'aho uri aho uherereye umwe mu nyine ukora gukurikirana kino kiganiro je meze neza ndashima umuhora n'Imana ko yanzigamye ashobora kuba yandamukije uno munsi ndiko ndagira ndi muzima nawe rero aho uri n'ivyo urimo nizere ko umeze neza uwo nawe bitameze neza ni ukwihangana Imana irabikora bibaza gukira ni muri ico kiganiro tubikore gute gica kuri ECTV mu ntumbero yo kuganira yo kwigishanya ku bijanye n'ingene umuntu twokwiteza imbere ku bijanye n'ingene wowe uriko urakora wotera imbere ku bijanye nawe utariyumvira gutangura umugambi wawe ingene wotangura kugira ngo witeze imbere uno munsi rero cane cane nazanywe inyigisho mfise ni ya wewe wiyumvira gutangura mugabo nyene bibona bitariko biraza neza uyu munsi rero suje tuvugako ivuga ibintu bitandatu wokwigora ugakora kugira ngo witeze imbere ni sacrifice zitandatu wewe wokora kugira ngo bikunde witeze imbere icya mbere ni iki ntukagume uteze amaso ngo leta izoguha akazi no kugira utere imbere urashaka kuba ugafise banashaka naho akazi karata mugabo ntibikunde yuko ushobora gutera imbere uhembwa ku kwezi nkuko tugaruka mu kiganiro giheze biragoye ko witeza imbere ahubwo koresha ingufu zawe urihe uguma uteze amaso ngo leta izoguha akazi wicare mutifa ngo nuko wize ngo nize ibi ngo leta izoguha akazi no ahubwo kura amaboko mu mutwe iyumvire uzungutse umutwe ukore umugambi yo kwiteza imbere ntukagomba guteze amaso ngo leta izoguha akazi kuko niba umuteze amaso bishobora gukunda canke bikanka none ntuzoba uzotera imbere bisaba rero gukora ukiteza imbere ikigira kabiri naco ni ikigira kabiri reka kugumiza mu mutwe ngo wize bivanye n'ikintu wize ngo utegerezwa kuronka akazi kajanye n'ivyo wize karashobora kuboneka ntikashobora kutaboneka nimwe na bica bihura na kimwe cyo bwa mbere yuko utoguma urindiriye ngo uzoronka akazi uhawe na leta kora umugambi wo kwiteza imbere rero mu kwiteza imbere ntibijanye n'ishuri uba wize ibijanye na entrepreneur ya sebo mugabo utavyize naho nyene kora wiyumvire ikintu c'umugambi wokora naho kitajanye n'ivyo wize wanashaka kuko muri entrepreneur wigira kuri terrain wigira muri business haza ngo simpaka ukore bijanye n'ivyo wize uko nimba wize ubucamanza ugaca uja muri business ntuzoza uri kuraca imanza uzokora business kugira ngo witeze imbere ikora ni sacrifice biragusaba kwitanga biragusaba gushiramo ingufu n'intege nyinshi kugira ngo bikunde witeze imbere ikigira gatatu naco ni iki abandonner la facilité kubona ko ibintu byose ko ibintu vyoroshe ukavuga ngo okay ko nafunguye ni sawa birakwiye kugira utere imbere ni vyiza kuryama ubona ufise ibintu utavuga ati kuryama wiyumvira ngo mbega n'umunsi nzobaho gute no barya abantu baryama ikavuga ngo ni muri weekend harya normalement nta business buramara kwinjiramo ugifise umwete ugifise ingufu muri weekend ahubwo niwo mwanya mwiza wo gukora business uri ukicarana ukiyumvira nimba usanzwe ukora kandi kazi muri weekend niwo mwanya wo kwiyumvira kuri business yawe kugira ngo utere imbere ukiyumvira ingene wokwagura business ukiyumvira ingene wogenza ukareka kubona ko ibintu vyoroshe ngo umunsi wikonje ngo ndaryamye no iyo uri kuresha kuja kwiteza imbere nta mwanya wo kurya muhari nta mwanya wo guta uhari ahubwo urakora n'ingufu zawe zose kugira ngo bikunde uduze umugambi wawe uduze nimba ni societe yawe iduze ushiremo ingufu kugira ngo ushobore kwiteza imbere gusumba ikigira kane naco niki mu bikorwa vyawe vya misi yose kora icyo ubona kiri essentiel nimba n'abantu babiri baguhamagaye itaki baguhaye programme ari babiri banzurambega abantu bose bariko barandondera tugiye kuvuga niki nimba n'umuntu mutera inkuru ngo twaherukana kera ubu banze umwihoze nimba ari umuntu nawe muvugana ibijyanye n'uburyo umuntu aguha amafaranga muvugana ibintu bikwinjiriza kora ico nyene donc tira essentiel mu bintu byose muri programme z'umunsi aba ari byo ukora kuko niwakora ibindi bitari essentiel donc ibintu basi bisanzwe atakamaro bikugirira atanyungu bizakuzanira uzosanga uri kurahomba
fata umwanya muniniya ukore icyo ubona gikenewe cyane gusumba kugira ngo muri business yawe utere imbere. Nimba ufise programme inyuma y'amasaha y'akazi y'abantu, raba mbega iyi programme ngirajemo iranyinjiriza, nimba itanyinjiriza urugendo uryame utekane wiyumvire ubwenge bwawe bukora, fata umwanya uruhuke kuko iyo waruhutse neza niho ukora neza maze bikaguha umusaruro. Hama gukoresha ubwenge ukanda n'abandi bakagufasha bakaguha ivyiyumviro kugira ngo bikunde witeze imbere. Muri business nta gufina, muri business ni ukunyaruka, muri business nta temps libre ibaho, muri business ntusamara, uko usamaye wasanga abandi bagusize. Ntiwifokalize ngo je ngo ndi munsi ngo ngujya ngo aransumba pourquoi badashobora kumucako muri business, ahubwo ugasanga eje ufise vyinshi no gusumbya. Muri business nta gusamara, muri business nta gufinata, nta mwanya wo guta, nta temps libre ihari. Icyo uta temps libre ni umwanya wo kwiyumvira. Ibyo rero bisaba ko bisacrifice kugira ngo ushobore kubikora. Ihira gatana ushobora gukora naco kugira ngo ubone giteza imbere naco niki. Donc utaramara gutangura kwinjira muri business, donc kwimva utangura business biragusaba kubanza novuga kuva mu kigwi cy'abandi bantu. Wowe kenshi usanga uri mu kigwi cy'abantu bavuga ngo mura ntitubaye burose cy'urya ngo urabaye, ukumva umenga icyo wokora cyose bogutwenga, ukumva umenga uriko uragira publicité uvuga ati jewe nkora ibi nibi ubwira abantu urondera amasoko, ukumva umenga baragutwenga. Reka bagutwenge ntaco, reka bagutwenge inyuma kugutwenga bazogurondera avuga ati kumbe warateye imbere. Wewe gerageza uve mu kigwe urimo, uve mu bantu urimo ubona mudahuje ivyiyumviro kugira ngo bikunde utere imbere. Ni ukuvuga niwaguma kumwe na ba bantu mwari musangiye vya vyiyumviro nyene biri ngaha ntibizokunda gukora. Abo nimba n'abagenzi babi urabanza ukabihoza, ukabanza ugafatana n'abantu basanze bari muri business, kuko normalement ugiye muri groupe y'abantu mudahuje ivyiyumviro usanga nawe wakorotse wagize ivyiyumviro nk'ivyawe. Ushaka gutera imbere rero gendana n'abantu ubona ko bagusumvye ivyiyumviro, gendana n'aba bantu bari muri business nawe ushaka kuba, gendana n'aba bantu biyumvira hariya na hariya bazi ibintu vyinshi. Uve muri hantu wari wugaranye, ubanze uveyo kugira ngo bikunde witeze imbere. Ahandi niwagumayo birazokugora udusanga ugumye ngaho nyene, usanga umwaka uraheze, imyaka ibiri iraheze, imyaka itatu iraheze, uracari hahandi nyene. Uronka icyo ufungura no munsi ejo n'ingorane, ugasanga nyene ubayeho mu buzima bwo ushaka gutera imbere. Va mw'ico kintu urimo, va aho hantu uri nyene uvuga ati no je ndahagurutse ngiye gukora business. Ikigira gatandatu, ugabanya ama excuse. Donc iyo umuntu ariko arakubwira ngo uvuga ngo je mwari gukora mu bwabo nta mafaranga mbona, akamana ama excuse nkayo, ivyo bintu ushaka kuja muri business bigabanye. Uvuga ati no jewe ubunye nta ma excuse nkeneye, fatanya ari excuse ana nkajya wavuga ngo mbega none nkuno ca nkora iki, uje propose ati nkubu nokora iki, nodandaza imikate, nokora amasabuni, nokora impuzu ugiye kujisha. Donc uduriha solution kw'ivyo bintu byose uri kuribaza nk'ikibazo. Ugabanya ama excuse, utore inyisha ahubwo nyene uja muri kote wumva uri muri kote faible misi yose. Ushaka gutera imbere izo kote faible zose uraziheba, ukumva kwanza kufise muri wewe nyene ushaka gukora neza n'ingufu nyinshi. Rero umaze kumva ushaka gukora urondera harya hose warushira utubazo aho ukazoradora inyishu. Nta mafaranga mfise, aca wiyumvira ashaka kugira ntangure gukora, amafaranga nayakura hehe. Donc ukagabanya ama excuse kumva uriko ibintu vyose bidashoboka, côté négatif tous les jours ubigabanye, nivyo vyoba vyiza. Rero ivyo vyari ibintu bitandatu nka sacrifice ushobora kugira wewe wumva ushaka guteza imbere. Ivyo bintu wabikora vyose sacrifice zose ukazikora uko ari zitandatu, uzobona yuko habayeho impinduka mu buzima bwawe. Umwanya muto yagusa uzaba wamaze gukura amaboko mu mpuzu watanguye gukora business, kandi mu kino gihe business niyo yunguka, niyo ushobora gukora ukiteza imbere. Reka tubashimire rero mwese mwariko muradukurikira. Zitari sacrifice zitandatu wewe muntu utarashobora kwilansa
muri entrepreneuria ushobora gufatirako kugira ngo bikunde uve mwico kigwi urimo uve ngaho wicaye ahubwo uhaguruke ukore business neza. Murakoze rero, mwakoze mwese muriko murankurikirana, ndagusabye ukurikirane kino kiganiro kuva ku ntango gushika kwiherezo, aho niho uza kubona ibyo gufashamo kuko niba kiraba akanya gatoya hari ibiza kwa bigucitse. Cyo ndagusaba rero nohogira sabone uheje kuraba kino kiganiro ushirako j'aime kuburyo ngaho muse bameze gutya ushireko j'aime, hanyuma ucushe yaringa kugira ngo n'ubundi muntu abone kino kiganiro. Ndagushimira rero wankurikiranye, ndagushimira nawe ugiye gusharinga, ndagushimira nawe ugiye gutanga commentaire kugira ngo unyungure ivyiyumviro canke twigishanye kugiye kubikora neza. Ugira umunsi mwiza, mugire umugoroba mwiza. Ni kuri ICTV nkuko mubizi, ni Aline Irambona yamabazanira ibishasha bijanye no kwiteza imbere kuri ICTV. Mugire umunsi mwiza. Wowe uravyiganira ku mugoroba, ugira umunsi mwiza, nawe umugoroba mwiza, nawe uravyiganira mu gitondo, ugira umunsi mwiza, nawe ukiravye kandi mwijoro, ugira ijoro ryiza. Murakoze.